Akaze barundi namwe barundi kaze banywanyi bimbonesha kure yacu ari nayo yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye, niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mudukurikira mu makuru n'ibiganiro twama tubashikiriza kuri imbonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ndabahaye kaze mwe barundi namwe barundi kazi mwese rero mudukurikira muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi. Mbahaye kaze mu makuru yacu. Muri aya masaha rero tubazaniye amakuru menshi, hari amakuru abarundi baba baranyegejwe haba muri politiki, haba mu mutekano ndetse no mwiperereza n'ahandi hose haba hatandukanye mu bisata bitandukanye. Makuru yose rero abarundi baba banyegejwe tuba duhari ngo tubashe kuyabashikiriza. Namakuru ataba akunze kuboneka gusa imbonesha kure yacu ishikayo yose ikayabashikiriza ku buryo bw'idonido. Reka rero twihuse cane tugaruke ku ngingo nkuru amakuru yacu agira ashimikire ko muri aya masaha turanyarukira mu mugambwe CNDD-FDD ndetse turaza kurabira hamwe n'ibijyanye n'urupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo. Umugambwe CNDD-FDD kuri ubu ngubu washavuye utanguje intambara Bujumbura. Namakuru duhawe n'amasoko yacu ngaha i Bujumbura aravuga ko imbonesha kure sagavye ibitero amaraso yamaze kumeneka mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ibi imvo n'imvano nta gindi nuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yoba ngo yamaze kuryamira ukuboko kw'abagabo, nyuma rero yuko amakuru ashizwe ahabona ko yoba yagandaguwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye wabivanye no kuba nyene adashaka ko azomusubirira. Murabizi neza ko rero imbonesha kure ari urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, ndetse bakaba bari bashigikiwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Kuri ubu rero nyuma y'ishavu rikomeye cane bivanye no kungene umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yagandaguwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kuri ubu imbonesha kure zifashe imihoro, ibibando ndetse n'ibigwanisho bitandukanye bishikiye i Bujumbura. Abaturage abanyagihugu bariko baragandagurwa, amaraso ariko aratemba mu mugwa mukuru ubutunzi Bujumbura. Nta yindi mvo n'imvano, imvo nuko ngo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yagambaniwe ndetse ngo akaba yarishwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Murabizi neza ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo mu minsi iheze amagara ye atari yifashe neza, ndetse byanavugaga ko ngo yoba yari yahawe ishano. Nyuma yaho rero yaje kurungikwa mu bitaro byo muri Kenya kuvurirwayo, ndetse agishikayo amakuru yose yaciye anyegezwa kugira ntihamenyekane ibijanye n'urupfu rwiwe. Nyuma yaho rero yakomeje kuba amagara ye atifashe neza, ndetse bamwe bakavuga ko ngo yoba yarahawe ishano, abandi bakavuga ko ngo yoba agwaye ingwara y'igisukari ndetse ifadikanyije n'ingwara y'umugera. Nyuma yaho rero haje kuba hari amakuru yavuye mu begera umuryango wa Reveriyano Ndikuriyo, batubarira ku masoko yacu ko Reveriyano Ndikuriyo n'ubundi amagara atifashe neza, aribwo yaciye ashikanwa mu bitaro by'i Dubai yo hirya mu Barabu, ndetse ariho yagiye kuvurirwa. Mu makuru rero duhawe mu kanya n'amasoko yacu atubare ko kuri ubu Reveriyano Ndikuriyo yamaze gucikana, yajyamiye ukuboko kw'abagabo. Nyuma yaho rero yuko amakuru agiye ahabona, ndetse mu banyapolitike muri sentare nkuru y'u Burundi baciye bashira ko itangazo rivuga ku bijanye n'ukungene urupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo rwagenze. Hari amakuru rero twahawe n'amasoko yacu avuga ko ngo hoba hari umuganga yahawe amahera na Evariste Ndayishimiye ngaho mu bitaro by'i Dubai muri leta zunze ubumwe z'Abarabu nyene, ngo aca agandagura uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Bivuga ko ngo hoba hari umuganga yaciye ngo amutera urushinge rw'amazi, ndetse Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu akaba yamaze kuryamira ukuboko kw'abagabo. Iryo tangazo rero rigishika, ayo makuru agishika mu Burundi, imbonera kure urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD rwaciye rufata irangi, ndetse ishavu ritangura kuniga. Baciye bafata ibigwanisho bitandukanye berekeza mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura
Bujumbura. Kuri ubu ngubu rero abanyagihugu itsinzi baramaze kuhasiga agatwe, amaraso ariko aratemba mu mugwa mukuru i Bujumbura. Ibintu birakomeye kuri uyu mugoroba mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Nta yindi mbona imvano, ni urupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo rurarikoze mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yuko nyene akoze iryo bara, nta yindi mbona imvano ngo nuko atashakaga ko Reveriyano Ndikuriyo ngo yazomusubirira, ahubwo ngo yashakaga ko haba harundi yazosubirira Reveriyano Ndikuriyo ngo akavanwa mu butegetsi bwa CNDD FDD, ngo bivanye n'ukungene abaturage canke se abanyagihugu b'u Burundi ngo bakunda cane Reveriyano Ndikuriyo, maze ngo agahava abona ko yazohava amusubirira ku butegetsi. Perezida Evariste Ndayishimiye arafise amabi menshi akorera mu banyagihugu b'u Burundi, haba ndetse n'abandi batandukanye. Sivyo gusa rero kuko perezida w'u Burundi aradonwa agatoki mu mabi menshi atandukanye. Sivyo gusa kubera ko no mu minsi iheze mu nama yabereye muri Tanzania yanze kuyitaba, aca yitwaza ko ngo azoja mu masengesho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero inama yateraniraga ngaho muri Tanzania i Dar es Salaam igirira abire hamwe ukungera umutekano wo mu karere k'ibiyaga binini, ndetse by'umwihariko intambara iriko irabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yohera. Ibyo byose rero baje kubigarukako, ndetse babona ko Evariste Ndayishimiye ndetse na perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo kuba bataritavye iyi nama hari byinshi bo babitse kubijanye n'umutekano muke uri kurabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aravuga mu mabi menshi, raba nk'akarorero tugaruke ku basoda b'u Burundi bariko baragandagurirwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi byose biri ku gatwe ka Evariste Ndayishimiye, bivuga ko ho bari amahera yahawe na perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, ndetse ayo mahera ngo akaba atakintu na kimwe amariye u Burundi, ahubwo ashigwa mu mufuko wa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Abanyagihugu b'u Burundi baradonda gatoke perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bamwagiriza kuba nyene ngo hoba hari ibiziga byinshi, hari ibiziga intsinzi by'abasoda b'u Burundi bibitse mu mafirigo ajya mu Burundi. Bikavuga ko rero yakagombye kuba yarabitanze ngo bakabishingura, ndetse imiryango yabo igakora ikigandaro. Ivyo byose perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nta na kimwe yigeze akora. Abarundi baradonda gatoki, baridoga ku kigero ntangere, baridoga ku karorero ntangere rero, bakavuga ko Evariste Ndayishimiye kuva yagacika ku butegetsi atakintu na kimwe yigeze akorera abarundi kizima. Baridoga bakavuga ngo akarorero nko kubijanye n'igitoro, kuva yagacika ku butegetsi yavuze ko igitoro azokigarura mu Burundi ndetse kikabitsinze, gusa gushika maginga ya igitoro cakomeje kubura mu Burundi. Evariste Ndayishimiye bamwagiriza byinshi, harimo no kuba yarugaye imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Abarundi bakidotomba bavuga ko imipaka y'u Rwanda n'u Burundi yugawe kandi bitari ngombwa, bivanye no kuba nyene abarundi barahahiranaga n'abanyarwanda. Bakavuga ko rero kuba yarugaye imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi navyo byashavuje abarundi, kubera ko Burundi n'u Rwanda ari ibihugu bibanyi kandi byamye birahahirana ndetse bigahana abageni. Burundi rero n'u Rwanda imipaka yarafunzwe bivanye no kuva banyene. Evariste Ndayishimiye yaragiriza u Rwanda kuko warufadikanya n'umugwi wa Red Tabara guhungabanya umutekano mu Burundi. Umugwi wa Red Tabara uba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Kivu y'Uburaruko. Ivyo rero kuva yakugara iyo mipaka nyene yagiriza u Rwanda kuko warufatiganya n'umugwi wa Red Tabara, ndetse ibyo u Rwanda rwama ruhakana rwivuye inyuma rukavuga ko ataruhuriye n'umugwi wa Red Tabara uhungabanya umutekano mu Burundi, kubera ko uyu mugwi wa Red Tabara ufitse ibirindiro muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Kivu y'Uburaruko. Muri Kivu y'ubumanuko rero niho uyu mugwi wa Red Tabara ufite ibirindiro. Kuri ubu rero Evariste Ndayishimiye ivyo yakoreye abarundi birabateye ishavu. Ubu ngubu ibiziga itsinzi biragaramye mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura, bivanye no kungene nyene ngo uyu munyamabanga mukuru w'umugango CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo yamaze kugandagurwa. Hama rero umugwi w'ugwaruka rw'imbonera kure uzwi nka CNDD FDD ndetse
ubwo rugwaruka nyene rw'imbonera kure rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD kuri ubu ngubu ufashe ibigwanisho urimo uragandagura abanyagihugu mu mugwa mukuru w'ubutunzi ibujumbura imira amaraso ariko aratemba ni ishavu ntangere ku barundi ni ishavu mbega ishavu ribabaje mu barundi abarundi reka twihangane turateye iteka bakomeje kubura ababo mu ngwano ziriko ziraba zitejwe n'umukuru w'igihugu cyo Burundi ariwe Evariste Ndayishimiye reka shimire mwese barundi namwe barundi kazi kandi ndabahoze mwese mumaze kubura abanyu imiryango yabuza babo turayihojeje turateye iteka abarundi namwe barundi kazi mukomeze kwihangana reka rero sozerere amakuru yacu gusa harandi makuru turonkejwe n'amasoko yacu atubarira ko Agatorwasa nawe yaba yasohoye itangazo avuga ko agiye gushika mu Burundi kuri ubu rero ibintu vyayangaye mu gihugu cacu c'u Burundi Agatorwasa asohoye itangazo rikomeye cyane barundi namwe barundi gazi muroge magazi kuko avuze ko agiye kwifashisha abasoda be itsinzi agaca agabi ibitero mu Bujumbura muragabishe rero Gitega irafashwe n'amakuru duhawe n'amasoko yacu nyene n'imitangazo nyene Agatorwasa ashize ahabona reka mashimire rero mukane sabone ndetse na partage muze muraba mbere kubona mukuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri imonesha kuri mukunda cyane ya Isange TV yari iteka n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri imonesha kuri mukunda cyane amakuru yacu nagasaga mukomeze kugira ijoro ryiza